murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri. Yaba nari ndabishoboye sinari kuguhamagara. Wapi? Jewe John, mbashayemwe no gufasha iki? Wowe John, ancien gérant. Ukaba ancien président du comité de gestion. Utaronse ico mfasha ngaha ko bakambanye n'ukuri kw'Imana. Bon, nagushimiye ko ico cizere mfitiye. Ikintu mbona cihuta kuruta ibindi. Urumva? Nuko abakozi bose bogaruka ku kazi vuba bwangu hafi yashoboka. Asha, aho tubyumva kumwe John. Mugabo rero. Wava wibaza ngo ni ibintu vyoroshe. Vyahavuye bigenda gute? Mana yacu. Iyi nama sinari nzi ko ndayisohoka amahoro n'ukuri kw'Imana. Ari ntakubesha. Najewe n'ubwa mbere mbonye abanyamitahe bashavuye kuraba. Mama we. Reka tone hageze ahantu njugumira neza wamengo bodukubita. Bari babaye ibikoko. Nihagaze ko yewe ariko aragera ahantu nyine ubwoba bumfata. Hewe ishavu bari bafise. Reka ntiyabisanzwe. Ndakurahiye utawaragaruse muri comité de gestion kubafasha. Jewe sinabava imbere amahoro n'ukuri kw'Imana. Ndakurahiye ni warukorohe. Ari ibikoko. Nakubesha. Byari bikenewe ko tuhaba twese. Franchement. Apana twese, wowe cyane cyane. Yego yarika. Uvuze je nabona bose bumviriza kuruta abandi. Oya nivyo wishizemo. Barakwemera John. Barakwemera no ariko we ajya ntiwarabonye ko bari bariye amavubi. Sha John. Byongeye je ndabatahura mugabo. Urazi imyaka bamaze atana kanyugu na gatoyi baronka. Iriga birababaje. Oya ni grave. Je ndabatahura bari hangana. Urazi gushira umutahantu ukamara imyaka n'iyindi atana efra baraguha. Ibatse. Umva ko kwihangana. Nukuri harageze. Nimba hatarengeranye ko ibintu bihinduka. Izini gakora tera imbere nta nikindi. Bon, aho kazi rero. Asha, aho ubu twese duhanze amaso wewe. Asha. Ko wikuramo. Cyatu nonoke nyabuna twese. Turi nakazi ndakurahiye. Ahubwo je sinzi. Hari naho ndavyumvira nkumva birandenze. Ewe, nakubesha. Usubira kuvyura igizina. Nimbitsi zomera. Hewe, icompa basi abakozi bakemera kugaruka ku kazi. Twogerageza gukora. Nakubwiye. Si ico gusa. Urumva? Ahubwo asha uraraba kure kuri kijya gisabo c'abanyamitahe. Igisabo cagute. Erega jewe hageze igihe umengo sinumva nivyo bariko baravuga. Umve ngo nyaragasa sivyo ugarukana amafaranga yose mama wawe gakima yatwaye. Urumva? Ivyo nivyo wumvise? No, navyumvise ivyo. Samazi. Je ndabashigikije na kwijana. Barakeneye amafaranga yabo. Umviriza rero. Aho rero nuguca dutanga ibirego. Urumva? Ntabwo ndi buhinga. Urazi? Urengene bashavuye honyene. Hamwe babona gakima. Ngira bo mwifatira nyere sinzi. Mana yaje. Ariko urumva izo ngorane zose vraiment. None nk'ivyo byose ubona tuzobiva mu gutega shajo. Numusaraba twikore. Ni ingorane. Umviriza. Dutegereza gukora ibishoboka byose kugira hagira igihinduka. Urumva? Nk'ubu dutegerezwa gutuma ko byihuta inama y'abakozi bose kugira twigire hamwe ingene bagaruka ku kazi. Voilà. Bon, ari urazi rero nakubwira. Nkwereke. Reka tugabura akazi. Wewe wandika itangazo yo gutuma ko inama. Ndanije kwitwarira gakima. Voilà. Merci beaucoup. Umva gute? Reka dukore gucyo nyene. Voilà. Yo, numva ndushega mana yo. Hewe, pore sana, pore. Hewe, aha utegerezwa kuhabera umugabo. Voilà, reka cyenda gushira agasuka yo muri aka gakafe kawe shayiko. Tagufate neza bote. Oma pour une fois. Kataruko baragakwiye. Oya, none wabona ko muri bar wenyene. Ko mbona wowe havuna inywesha ikafe kwe. Sha neza haragaragara. Sha, nukuri twaromewe frère. Andose n'abakiriya n'abatanu nakira mba navyinshi. Sha seza kabisa ndabibona kwe. Habwo manye no kubisengera.
ashino gusenga kwera ahubwo nyene uko basubiye muri kano web tv tuba tuzoma ko dufite n'umukiriya umwe ba ivyo risi rivuga gakwira disure nye oya none ukagira ngo hari ahandi wokora connection nk'iyi urahombasha ubu kumbo naho bigiye kukugora kwera shakiretse usanze muhira wayicika basuye ku demission ariko oya sivyo umve ndakubwire iyo amakuru utayazi urayabaza yagiye vuba cyane tugiye gukora mu yindi studio ya kano web tv studio navyo nibiki iyo nayirihe kanyenyeri ariko ararondera ahantu apanga kugira hashire studio ye kubadi erekana amakuru ufise man teni gutera imbere bikaba birabaye aya reka ibintu ko bigiye kuba amavuta none gama man sana bro man byo gukora mu kabare bye gwede ashtora ninda nyandikiye tura yo igo yo ewe ndabira mutoni na Nora oya manzo uri kuraba amafoto gusa none yo mana we ngo beka bagome ngo mutoni n'umudori w'abanyabugo oya bandanira ngo ngakorana n'inzi kugira bazote yaba ingene bacuritse imitwe rero none habari kubagira iki Just ndavyo Igor reka kwigiriro fano era uyu sinora ntiyahunza vibugo mutoni rera muhimitwe y'ingene bazodutera none nk'ivyo babimenye gute ariko kakwigira ikijujuma ni go urazi gusoma cyane uyagenda ndiko ndasoma mutoni afise umugabo w'ubunyabu ukino yaramufise none bisigura ko bashaka gutera rusange Igo nta kinyoma kirimo jewe narindi shyuka abanyabuga atakindi cabazanye atari gutera akajagari kwine no si yashuba wemera shayi ibintu byose bishiye ku marezo sosio oya Igo uraguma ngaho ngo nibihuha oya vrima nawe ahubwo reka ndabikwiragize mu yandi magroupe bamenye ko turi we kwine nukuri ivyo bintu shanda gusavye oya ukwiragize ibintu utazi ko ari ivyo Igo ndeke kuburira biwacu bicuke oya kushaka kwine izo message urabizi ko zitera ubwa mu bantu bakinubana bigahenda batanguye kugira nabiziya mu zatacizira ndabirungika d'ailleurs ubunyene oya baritorohereza je ndabirungika pe banzu miyo telefone Igo twubahane Igo mpa telefone yawe oya kwine n'ukuri Igo mpa telefone yawe ivyo bintu n'ukuri navyo nokwemera ko kibiho ibintu utazi ko ari inkuru y'ukuri Oh yo sheri ingo twakwewe ugendera hawe urabonye nge mutari ngire hasi kukugonga kipe urumva rero wowe ni uri nyagopfu uyo mwe basi ahubwo basi mvuga tuva barabara twicira hamwe irikaba basize bo mutari bashaka bamitani akanyenyeri kanje tube muri yoraje ega kunwe nza ndagusavye shu ikashani yagira icuwa ngo mpamvu uyu mwanya tumarana mana yaje naco bangize tekana ahubwo nyene sheri nyigira ngo numva ko uri ruhande yaje bro give please uyareka ivyo bintu iraba abantu bako baraturaba niba bagiye ko turi mwibarabara reka sheri ndi kumwe nawe nta kindi mbona mu mbebe abo birabasha ariko gamana wewe kweli mugasheri samblaki umenga two kwigumanira ukunyini tukitemberera ukira bugacha Sheri wanje gipe kweli yacubura amafilme menshi turi rusangi nuni rusangi yagizikishe yasubiza ibirenge hasi nyemerera urabe ko bidakunda ko turagenda turabinyenyeri ukwezi kipereka kurota ndagusabye sho rero ni sawa umeze neza wewe oya ni bon je meze neza kwe kumva jijuko sha sheri urazi ko ndakuzi iyo gihe ndabibona sibyo mbwira rero ni jewe cyangwa nabugushereje wewe reka vraiment habe na gato nta kosa na rimwe wankoreye none kuri kumeza uko usheri cyangwa urarusheshe wapi ntakuro gusa nyene ahubwo sinzi nyene ndi mu biharuro byinshi ndiko niyumvira ku bintu vy'akazi nyene ico nokora kugira kandi web TV tera imbere nyene ibe stable okay none nuko ndakenda bitorashe
nari nabibonye ko tutari kumwe 100%. None chéri, ushaka guhindura iki? Ya, bon. Icambere urazi yuko nshaka inzu yo gupanga. Shaka nibyo vraiment nawe mbona yabuze vraiment. Mugabo chéri, non perdre espoir. Ariko izoboneka tu. Oya nzoyironka kweri, nzoyironka naho natevye. Ariko rero, nashaka ndonse studio. Cenkreya nyene ibindi biganiro kugira ndo nk'abandi ba followers benshi nyene ibintu nk'ibyo. Byo vraiment. Ego ibyo ni byiza chéri. Mugabo rero, urabukana cyane n'ayandi ma service. Genre ma service ya gute sindavyumva. En fait, urashaka kuza uragirisha location y'ivyuma kandi urasubise bigezweho. Yo hewe. Ego vraiment. Voilà. Ico kintu nico kandi ntaco naribwigere niyumvira kweri. Voilà. Chéri, si ico gusa n'ibindi byinshi wokora. Wowe uri ukora gute n'ingene kandi web TV irabwa n'abantu benshi. Mbwira shasheri wanje, oya mbwira ayo madiri. Reka ndashushe. Urabona chéri, urashobora no gushiraho na espace mu publicité, yasha inota go kwegeranya kweri. Ni ndafise umusheri nk'uyu gwanje ngo duhaye. Shunu kuri wumve ko ndagufise. Mana we nibyo nyene sinumva ahubwo ningene ntari bwaze kuguhanuza bizu ingo ndakugoyemo ingo gake mfasha biraremereye era wowe toriye sashe y'ivyama ibi bintu wabishikanye yewe mama ukuboko guhazwa gucika yewe nizera ko waronde ugutwaza yego narondeye akana kantwaza nukuri sinari kubishobora karihe none kateretse aho imbere y'umwango gaca karikira nkaba ndagufise mbambayeho gute oya reka nukuri sinumbiye gushimira undabire nk'ibi bintu byose uzaniye ibi bintu n'uwari we wese ubikora ko oya nukuri nibisanzwe oya si bisanzwe aha kwisi no gufashanya gake reka ndagufashe tubipange muri frigo oya icara uruhuke nukuri icara ibyo ndabyigirira ahubwo reka ndagusukira akaji ego vraiment no kanywa akazuba kare kanciyeko oya mugabo geze aho ntiwimarire oya rizi no ngaha kuri oberge barazidanga yeho ndatuma ko bakanzanira yemwe ntiwitinye vraiment kago karaho rero muga ngene gafutse karamara kanyota nukuri bash iherere none ngaha muri oberge musohoka ngufate n'akayaga oya reka sinopfa navuye ngaha daruhutse nukuri nguma ntinya kubera nzi ko bose bankubitira urutoke shagaki jewe rero burya narabatahura erega iyo umukozi yumvise arenganijwe arafise uburenganzira bwo kubaza nibaje hariya none ntibari kubisaba neza batagiye muri zijya yegere ariko wibuke ko babigusabye kenshi ko muganira ukabankira wowe ntiwigeze wemera kubagirisha inama bari kurindira bijya byo kwigumura nibyo shigikiye gasupa oya sukuvuga uko nukuri jewe ishavu ryabo ndaritahura nukuri igi wanje n'igitumba oya mbabarira ndakubwira hajye umuntu akwimya agashahara ntibiba byoroshe ndakurahiye yego nibiki kuhindutse police kandi none ubu naho bashaka iki je nariyemereye ko na demissionye sinumva ikindi bashaka none nyene ubu naho bakurondera kwikiga yemwe ubwo gakima iyo baronderega ikiga yemwe mukurindira kumenya ingene bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tuanze twibukanye akabazo kari kabajijwe Kadede arafise amakenga ko kubera ibikomere vya kahise abanyarusangi bafise umubano hagati y'abafunguwe n'abasangwa ushobora gutosekara mbega namwe niko mubibona mbega ku bwanyu mubona ari yihe nyifato ibereye kuri bose intererano z'umuseka tuzihere kuri Gatabazimana Prosper ava iburambi muri commune Rumonge mu ntara ya Burunga yagize ati amakenga Kadede afise rumvikana ati kuko wumvirije imvugo ya bamwe mu banyarusangi ati birumvikana ko hakirimwo abagifise ibikomere vyatewe n'ivyabaye muri kahise ati kandi bamwe mu bagize uruhara muri kahise baracari mu gasho ati mu gihe rero hobire kugwajya bamwe mu banyororo abanyarusangwe batateguwe vyoteza ingorane ikomeye mu kibano ati kuko abasangwa bogumana kwikeka ko bazohava basubira kugirirwa nabi nabo nyene
barekuwe. Ati abarekuwe nabo bashobora kugumana ubwoba ko abasangwa bazohava bihora maze usanga irusangi n'ubundi hadatekanye kubera ukwikekana kudahera. Ati mbere yuko hafatwa ingingo yo kurekura abanyororo, ati ntihabanze inyigisho zirimwo ukurekuriranira no gusubiza hamwe ku mpande zose kugira ngo abanyororo bazorekurwe basanga abanyarusangi bariteguye ku mutima. Atabarekuwe na ndetse nabone bobanza guhabwa inyigisho zijanye n'inyifata ibereye na cane cane ko bazoba basubiye aho bikekwa kugirira nabi abo bahora babana. Ati izo nyigisho zizotuma haba ukwisanzura mu kibano. Moyize avuka ibutanyerera kuno musi akaba twumviriza mu gisagara ca Bujumbura yagize ati amakenga ya Kadede atarafise ishingiro na cane cane ko abafunguwe n'abasangwa badafise ivyiyumviro bimwe. Ati kuko hariho bamwe bagifise agashavu kabatumye bafungwa n'abafise agashavu kababagiriye nabi bafunguwe. Ati ico gihe biragoye ko babana bahuza mu gihe atanyigisho zo gukundana bahawe bose. Ati cokogwa abajejwe intwaro n'umutekano bisaba ko bobanza gutegura iyo migwi yose kugira babigishe gukundana. Undi mwanya yatwandikiye nishimira Imana Jotam akaba ari mu gihugu ca Kenya yagize ati kubganje Kadede niyobura amakenga. Ati kuko abo bafungwa haramwe abusanga bapfunzwe bisha abantu canke bagize uruhara mu gukora inabi. Ati urumva nk'uwici uwiwe canke wagiriwe nabi ntibobona nagiza n'uwamwiciye uwiwe canke wamugiriye nabi. Ati cokogwa nuko Kadede yogirisha inama akaba arabategura barongoye imbere y'ifungurwa ry'abo bafunzwe. Ephraim Ntiranyibagira avuka mu ntara ya Bujumbura muri commune Bubanza muri zone ya Muyebe ku mutumba wa Masare mu gacimbiri ka Marambwa yagize ati Kadede amakenga ntiyobura ariko Kadede akwiye guhamagara abarongoye imbere yuko barekugwa bakabimenya kugira bategurwe mu mutwe kwakira abo bafunzwe. Ati kandi bakamenya ko ivyashikiye abo bafunguwe ari abantu nk'abandi b'ubuntu nyene bakamenya ko icahacirirwa mu kirere bwaca kigakorokera ku muntu ko nabo nyene ivyo bashikira bakabakaburira kubakira neza no kubayagisha neza cyane cyane ko bari basanzwe batamenyereye kubana n'abantu. Ati nk'umurongozi akwiye kuba hafi y'abene gihugu bari bahasanzwe. Ati ndetse nabo baje ari bashasha akababa hagufi. Reka intererano zino musi tuzirangirize kuri Obed nkuru nziza avuka ibujumbura muri commune Mugere ku mutumba wa Burima yagize ati Kadede amakenga ntiyo yabura kubera yuko mu banyarusange haracari ibikomere vyakahise no kwagirizanya. Ati rero iyo hafashwe ingingo nk'iyo yo kurekura abafungwa abajejwe intwaro bari bakwiye gutegura inyigisho hagati y'ikibano n'abafungwa kugira abafungwa ntibongere kugwa mu makosa nk'ayo baguyemo bwa mbere. Atabo mu kibano nabo bakamenya ko ihorihori rihonye umuryango bagahariranira bakakirana ubugwaneza abafungwa hama bagaheza bakaja hamwe bakubaka iterambere rusangi. Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha ariko kandi tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato. Ubu naho niwa mwatwasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira. Akabazo nakagakurikira: mbega iyo uronse inkuru idatohoje niyihe nyifato ugira? Ndasubiramwo, mbega iyo uronse inkuru idatohoje niyihe nyifato ugira? Akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza ni mutwandikiye kuri numero 61 ubusa ubusa 913. Eka nabo bo wifuza kwironka igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikiye kuri numero 61 ubusa ubusa 913 hamadoze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere kurangiza reka twibukanye ko cari igice c'amajana 957 muri gwa rukwikene gw'igikino murikira ukuri. Murakoze naho kundwi izokurikira. Cari igikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.